Avant la prière, mbere yuko dusenga je voudrais lire une parole, nashaka gusoma ijambo ry'Imana, une parole que le Seigneur lui-même ijambo ryo umwami ubwiwe yavugiye ku bigishwa biwe igihe yagendagenda hano ku isi. dans Luc, Muri Luka igice cya 6 à partir du duhereye verset ku 20, murongo wa 20 turasoma imirongo mikenya. Luka igice cya 6 umurongo wa Alors il leva 20. les yeux vers ses disciples et dit, ça c'est déjà une expérience, une yunamira expression merveilleuse. abigishwa biwe amaso. Ibi nibigaragaza ibintu byiza gusa. Luka igice cya 6 umurongo wa 20 ngo yunamurira amaso abigishwa biwe Et dit, arababwira. là il était avec ses disciples, là, aho il aho parlait yari kumwe n'ubwoko bwiwe, aha yari kumwe n'abigishwa biwe, yari kumwe verset 20. n'abigishwa biwe umurongo wa 20 ati hahigwa mwebwe aboro Dieu est à vous. kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Béni êtes-vous, Hahigwa mwebwe mushonje none car vous serez rassasiés. kuko muzohazwa. Béni êtes-vous, Hahigwa mwebwe murira none car kuko vous serez dans la joie. muzotwenga. Béni êtes-vous, muzoba muhiriwe. Umurongo wa 22 quand les gens vous abantu haïssent, nibabanka quand ils vous excluent de bakabaca, leur communion, ils vous outragent bakabatuka, et rejettent votre nom bakanegura izina comme ryanyu une injure nk'aho à cause ari ribi, du Fils de l'homme. babahoye umwana w'umuntu. Verset 23. Umurongo wa 23 Réjouissez-vous uwo munsi muze munezerwe et exultez, mwiterere hejuru, car kuko sachez que votre récompense impera est yanyu dans le ciel. kuko impera yanyu ari nyinshi mu ijuru. On agit de même, Kuko ariko ba sekuruza babo bagize abavugishwa n'Imana. Quand j'ai lu cette parole, Igihe nasoma iri jambo elle est devenue si grande pour moi. ryabaye irihambaye cyane kuri jewe, hanyuma naryumviriye ko. Et nous voyons dans Kandi cette parole que le turabona Seigneur ko a muri no envoyé ses jambo disciples umwami yarungitse abigishwa biwe directement dès les débuts, neza neza gukora ku ntango, les instruisant. arabigisha ku bintu byose byari barindiriye. Peut-être que tout n'était pas Birashoboka yuko byose bitari bwashike igihe yari akiri kumwe nabo, mais quand il a ariko été retiré igihe du milieu, yakugwa hagati muri bo, alors ubwo certainement rero nta nkeka tout ce qu'il a dit ibintu byose a yavuze probablement pris place. byabonye ikibanza cyabyo. Et je pense, Kandi yumvira quand il dit ici, igihe hano avuze béni êtes-vous pauvres, ngo harahiwe mwebwe aboro kuko et à vous. ubwami bw'Imana ari Nous ubwanyu. savons Turabizi qu'il n'a pas pris yuko des gens atafashe riches avec lui. abantu b'abatunzi hamwe nawe, ariko yari kumwe n'aboro. Tout d'abord, Ubwa mbere ils étaient peut-être pauvres kumbure bari aboro, kumbure mu bintu by'ubutunzi bwa no kwese, ariko bari niyumvise yuko ari aboro ari n'abagogwa mu bintu byo mu buryo bw'impwemu. Hanyuma umwami yategereje kuvuga ngo murahiriwe mwebwe aboro, yariko abwira bo nyene ku giti cyabo. Haravugwa ngo yunamuriye amaso abigishwa biwe, hanyuma aravuga ego nibo yabwira aya majambo. Murabizi, hanyuma yaravuze aravuga ngo nimuhangayike kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Mbega iri si isezerano ry'igitangaza. Kumbure abandi bose abantu bari babanka batabazi, kumbure bashobora kuvuga kuri abo bakabavuga ngo biruka inyuma y'uriya mugabo atazi mbere n'ibimushikira, kuko yari afise ukuntu azwi nabi. Bavuga yuko yabyawe n'umukobwa n'ibindi, yuko yari umusamariya, kandi bavuga ngo afise umudayimoni hamwe n'ibindi bintu byinshi. Ariko murabizi hano biranditswe mu buryo butangaje ku murongo wa 22 ngo muzoba muhiriwe abantu nibabanka bakabaca, bakabatuka, ngo bakanegura izina ryanyu nk'ahari ribi, nk'ahari igitutsi, babahoye umwana w'umuntu. Nibyo
murabizi ntibyoroshe kwakira ibitutsi nk'ibyo canke ukareka abantu bakavuga ibintu nk'ibyo kuri twebwe. ninde ashaka gufata iyo nzira yo gucishwa bugufi? Ninde ashaka kwigenderamo? Ninde ashaka kwikorera ibintu nk'ibyo? Mbega si uko bene data bashiki banje, igihe turaba ku bigaragara inyuma, abantu baba bashaka yuko amazina yabo aba ari hejuru, amazina yabo akubahwa. Igihe rero bijyanye n'izina rya Yesu, aho rero tuba dushaka no gusubira inyuma, ntitube tugihagaze. Ariko umwami Yesu we yabwiye abigishwa biwe, twasomye amajambo hano, yaravuze ngo murahiriwe. Ndiyumvira yuko iri jambo ni ry'ubwiza cyane kandi ry'igiciro. Murabizi, umwami ntiyavuga amajambo y'imfagusa, oya, amajambo yiwe aguma afise agaciro, agumaho. Ndiyumvira yuko ntiyatanze aya majambo gusigaye abigishwa biwe gusa, ariko yanayahaye abo bose bazoza kandi bazokwifatanya n'izina ryiwe, abo bose bazokwizera izina ryiwe, abo batazotegwa isoni no kwatura izina ryiwe. Kubwo abo bose, ni kubwabo bose nibo umwami yabwiye. Hanyuma hari amahirwe, hari umugisha uca uvugwa uvuye ku mwami, kandi turabibona byose babisezeranijwe n'umwami. Agace ka kabiri k'umurongo wa 20, ngo kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Kandi turashobora kuvuga ngo n'umugabane wacu natwe ni ubwami bw'Imana. Ingene ari by'igitangaza ibi bintu byose, kumbure ibi byose bivugwa, ariko mbega bishobora gukora iki? N'aboro nibize muri data nabi yarivuze rimwe cyangwa inshuro nyinshi, abivuga mu bwo buryo nyene, akavuga ko nawe ntiyari afise amashuri, ntiyari yarize cyane. Abo bantu bari bande? Barabasuzugura, barabacokora, kumbure baravuga ngo ngo naboro n'abagogwa bajya amafi kuko bari abarobyi. Mbega byoshika n'iki cyo bashikira bariya? Ariko umwami hari icyo yakoze cy'igitangaza kandi kitari gitahuritse mu maso y'abantu, na cyane cyane mu maso y'abanyabwenge n'abigira abahanga. Kandi turabizi yuko kumbure bamwe baravuze yuko ni abantu nk'abo b'abanyabwenge b'abahanga ngo nibo yahisemo, ngo yatoye ngo bitandukanije cyane, ngo n'abatunze cyane, ngo abo bashaka kumufasha mu bintu by'ubutunzi. Oya, kandi oya, yatoye abantu atacu bari bavuze mu maso y'abandi. Bene data bashiki banje, kandi yarababwiye amajambo yewe. Bene data bashiki banje, yarabarabye, arambura amaso ku bigishwa biwe, arabaraba. Mbega umwami yabonye iki muri bo? Murabizi, yabonye muri bo kwizera n'ibyizigiro. Murabizi, icizere yarazi uwakwiye gufata. Kandi uko bene data n'abashiki banje bakundwa, ngira ijambo ry'igiciro, isezerano rihambaye iryo yabahaye rirabandanya gushika no mu minsi yacu. Yaravuze ngo nimubabare igihe ibyo byose bizobashikira, igihe bazokorera ibyo bintu byose. Ariko yarababwiye umurongo wa 23 ngo uwo munsi muze munezegwe, mwiterere hejuru. Amen. Ico ni ikintu kimwe. Ntibyoroshe cyane igihe uterwa mu mpande zose, bakunegura, bagutwenga, hanyuma ibi n'ibindi, hanyuma ukanezerwa, ukitera hejuru. Ego
ego murabizi igihe umwami abivuze turashobora kubikora umwami abivuze ubwo rero biba byumvikana kuko mumenye ko impera yanyu ari nyinshi mu ijuru ibyo bintu byose bibashikiye ubwo rero impembo yanyu iba ishinze neza mu ijuru murabizi rero yuko ntibazoba bakiri aboro oya ariko impembo umwami atanga impera sino si ubukene nta mutunzi n'umwana ku isi ashobora kubitanga umwe wenyine ashobora gutanga iyo mpembo iyo mpera ni umwami wacu Yesu Kristo ego nibyo bivugwa hano bikavuga ngo mumenye ko impera yanyu ihambaye ari nini ari nyinshi mu ijuru murazi ibyo yaciye avuga mu nyuma ngo ba sekuruza babo bakoze uko nyine amwe n'abavugishwa n'Imana rero nta kindi basigaye cyo gukora kiretse icyo abo basekuruza babo bakoze kubavugishwa n'Imana nibyo namwe bazobakorera ndiyumvira yuko aya n'amajambo y'umwami kandi uko rero uko niko babagiriye nyene kuko umwami n'amajambo yavuga y'imfa gusa turabizi twese yarabizi gura ku ntango azi ibizobashikira kandi yabibabwiye kugira ngo ntibagire guhangayika mu buryo ubucanke ubundi ariko bashobora kugira icizere bagagara bagashikama ku byo mwami yari yababwiye kandi uko niko rero natwe mbere bashiki banje turahumurizwa muri kino gihe turahumurizwa tukagira icizere ku ino saha tukamenya tukashimira Imana ko dushobora kwifatanya n'amasezerano yayo tukizera amajambo yayo kuko ijambo ryayo ni ry'ukuri kandi ni rizima kandi ni ry'ubushobozi cyane gusumba inkota yose y'ubugingo bubiri ibyo rero ni by'igitangaza dushobora kuvuga ngo ego igihe kirarambiranye cyane meje gusoma mu butumwa bwa muri data Branham aho avuga ngo abantu b'Imana bose barashishikara Aburahamu yagize ukwihangana gukomeye yarindiriye bikomeye Nowa yararindiriye bamusaba kumbure bamusaba ibyo bamusigoza kumbura abana bakavuga ati papa warihenze ariko akavuga ngo oya Imana yarabimbwiye ntaco bitwaye igihe cyose byashobora kumara ntaco bitwaye umwanya ushobora gutwara ntaco bitwaye inzira biciyemwo rimwe na rimwe bigenda mu buryo busa n'ubudashoboka nkaho menga Imana ntiyavuze ariko yarabivuze hanyuma mu nyuma yaravuze mbega murabibona nibyo igihe avuze rimwe birahagije ntibikwiye yuko ngo igaruka kandi ibandanye bisubiramo ariko yaravuze rimwe kandi ibyo birahagije kandi ibyo rero ni iby'igitangaza cyane abantu bose b'Imana ibyo byankoze ko igenda bisoma abantu bose b'Imana bakekeranya imvugo y'Imana ahubwo bahagarara bagashikama mu kwizera nubwo bamwe begera kugira ngo babikekeranye ko bahita bihuta bakabaha inyishu kuko yari bize bari bazi neza uwaba yabavugishije ngo uzobimenya neza iyo umuntu yakuvugishije uzomenya neza ibyo yakubwiye kandi yumvira yuko nta muntu n'umwe yoshobora guharira yuko uwo muntu yabikubwiye mbere dufate no mu bintu bisanzwe rero bimeze gute mbega ntibirushiriza iyo Imana yavugishije umuntu mbega ntibirushiriza igihe Imana ihisemwo umuntu hanyuma ikamugenera ikamushinga kugira ngo agire kuba ikintu kanaka hano umwami yahisemwo abigishwa biwe hanyuma arabashiraho nta muntu n'umwe yashobora guhindura icyo ari cyo cyose kuri ibyo Imana yacu ishimwe twebwe turanezerwa cyane kandi turahimbaza murabizi turanezerewe kandi turashima nshaka gusoma iyindi mirongo nk'ibiri cyangwa itatu hano ku murongo wa 24
ariko muzobona ibara mwebwe abatunzi vous avez perdu votre consolation. kuko muhejeje gutunganirwa. Muzobona ibara mwebwe muhaze none kuko muzosonza. Muzobona ibara mwebwe mutwenga none kuko muzoboroga murira. Umurongo wa 26 muzobona ibara aho abantu bose bazobashemagiza kuko ariko basekuruza babo bashemagije abigira abavugishwa n'Imana. Aya ni amajambo y'umwami wacu Yesu Kristo. Ubu rero nashaka kuvuga bene n'abashiki banje, nimba turi mu kuri, nimba duhagaze ku ijambo ry'Imana, nimba duhuze n'Imana, ibyo bintu byose ntituzobiziganywako. Ntimwitege yuko isi yose izotuvuga neza, ntitwitege yuko uyu canke uyundi, oya, ahubwo twitege igice ca mbere ico twasomye. Ni kuvuga twitege. Murabizi ibyo byasoje hamwe n'umwami, ibyo byasoje hamwe n'abahanuzi, ibyo byasoje hamwe n'intumwa, ibyo byasoje hamwe n'abantu bose b'Imana. Bene tarashiki banje, nimba duhagaze ku ijambo ry'Imana, rero ibi natwe ntituzobiziganywako. Ariko nashaka gushimika irindi rimwe ku murongo wa 23 ngo munezerwe uyo munsi, muze munezerwe mwiterere hejuru. Ayo n'amajambo y'umwami wacu sindabizi, ariko niyumve ko tuza gushimira Imana, tukayihimbaza, tukayisenga mbere no kwino saha yo ku mugoroba. Ni ibitangaza, yatugize ubwoko bwayo, yatugize abana bayo, nibyo yatugize abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi ntidutangare nimba dutegereza guca ku bintu bimwe bimwe izina ryiwe ritazigwe rishimagizwe. Twamaze kumva amajambo y'ubwiza kandi turabishimira cyane Imana. Igihe dusomye mu Banyefeso igice cya mbere umurongo wa 19, niyumviriye ku kiganiro cabaye kwa kane ku mugoroba. Hano haravugwa Banyefeso 1:19 ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera. Nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamubyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. La même toute puissance de Dieu, la même ubwo bushobozi nyene bw'Imana, izo nkomezi nyene z'Imana, izo zagaragaye muri Kristo, qui a déclenché les douleurs de la mort, qui a vaincu l'enfer, zanesheje ububabare bw'urupfu, zinesha ukuzimu, zinesha Satani, hanyuma ziheraherezwa no kuzuka no kuduga mu ijuru. Ubwo bushobozi nyene buhebuje butagira aho bugarukira. Uko niko Pawulo abivuga hano ngo ubwo bushobozi nyene ngo bugaragarira muri twebwe abizera, ngo ni kuvuga ni inkomezi gukora kubasha bw'ubushobozi bw'Imana ingene bungana. Imana ntiguma idakora, ntiringaho idakora. Sindabizi nimba mwene data Novak iyo bari hano ku mugoroba, twagize ikiganiro n'abaganga babiri hano kwa kane mu ijoro, hanyuma twoshobora gushinga intahe mu munezero. Imana yakoze igitangaza cy'ukiza ingwara. Nanezerewe imbere muri jewe, ndashobora kubivuga ku bijanye na mwene data wacu.
pour sa consolation. ngene yahumurijwe Je me suis réjoui intérieurement naranezerewe imbere muri jewe igihagararo ciwe co kwizera igishinga naye ciwe ciza cane imbere y'abo bagabo bategereje kwemanga yuko ivyo birengereye ububasha n'ubushobozi bafise. Bameje ko umwana afise amagara meza kandi ko afise ibiro vyiza n'ibindi n'ibindi. Nta nkeka yariyo nshuro ya mbere niho nabonye abaganga baciye bugufi ngo bumvirize bemanga igihe ikiganza c'Imana kigikoze. Abaganga benshi n'abanyabwibone kandi bigira ibintu byinshi, ariko igihe ikintu kidakekeranywa ko ikintu gifatika kibaye, aho rero nabo bategereza kwicara gato bakumviriza. Ibyo rero nta nkeka byabagiriye neza, ibyo nanje byamereye neza, nageza kubivuga. Ejo ku mugoroba twamaze akanya i Village, yari umupatiri yabivuyemwo, ku mupatiri yakukurutse. Hanyuma turaba filime ya Mwendata Branham ijya isanamu yerekana gukiza kw'ingwara. Hanyuma uwo Mwendata wo muri Ghana aba Ishezon avuga yuko atiyumva neza hariya. namubwiye uyu munsi ati niyumvise neza hariya ejo muri bo, nzi ko abo bantu babonye kandi bumva iyo filime. Ariko muri uwo mugabo uwo Mwendata wo muri Ghana hari ikintu gikomeye cyabaye muri we. Twari kumwe uyu munsi kandi ejo naramwumvise igihe Mwendata Branham ariko asengera bamwe n'abandi, byaramurengeye. Hanyuma icumba cyari cyuzuye abantu. Hanyuma ubwo nyene arasemerera aravuga ngo o mwami Yesu mana yanje. Igihe ibintu byagenda nk'uko yari yarengewe, yariyo nshuro ya mbere yarabonye ibyo bintu. Hanyuma igihe Mwendata Branham yavuga mu nshuro zishasha akamubwira iby'ibintu bimeze, uwo Mwendata n'undi arasubira arasemerera n'inkomezi ziwe aravuga ngo o mana yanje mwami Yesu. Hanyuma naribwiye ati mbega abantu hano baca bavuga ngo iki? Bose bumviriza batekanye, yari we wenyine aguma ashiramo irangi mu bintu. Hanyuma aravuga ngo aravuga ati Mwendata Frank, guhereje ku mugoroba ndatahura impamvu naje nabaye wa mbere muri Ghana wo kuronka ubutumwa bwa Mwendata Branham. Naronse abashitsi bava muri Amerika ari Benedata bane bazica rimwe. Bose arabadondeka, ariko aravuga ngo ariko abo bantu bose ntibari bafise ijambo, ntibari bafise umwami Yesu Kristo. Bari bafise bose ikintu, bose bari bafise ukuntu umwe wese agira ikintu avuga mu buryo butandukanye canke mu buryo bwabo bwite. Sinashoboye kubyemera uko nyine nabateye umugongo, ariko ubu ndabitahura. Niko yavuga ngo ico Imana ishakako, kandi nimba ariyo mpamvu ari nayo ntango, ibyo bitegereza kuba bihagije. Ndabizi ko yaneguriye amakoraniro, ariko umutima we wari mu bintu byiwe, kandi Imana ni mu bintu bihambaye. Imana iri mu bintu bisanzwe kandi yishira ubwoko bwayo. Ndiyumvira yuko uwo mugabo azosubira inyuma ari uwundi muntu. Iyi mirongo niyo igitangaza gusa. Abanyefeso ba mbere 19 ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo bw'Imana ikoreshereza muri twebwe abizera. Dutegerezwa gufata mu kwizera, hanyuma tugaha Imana amahirwe kugira ngo ububasha bwayo buhebuje bushobore kwigaragaza mu buryo buhoraho hagati muri twebwe abizera. Ntibwigaragaza mu batizera, baca ku ruhande rw'Imana, hanyuma misi yose bakaba bafise ikintu bashaka kwagiriza, ariko abizera bo barizera, kandi aho bizera Imana irishura. Ibyo
bigaragazwa n'igikorwa ngo mumenye ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoresha muri twebwe abizera ingene ibugaragariza muri twebwe abizera si muri kazoza ariko nk'igikorwa igikorwa hano kuri jewe nawe kigaragazwa mu buryo bugaragara kandi bwumvikana n'amatwi ko ubushobozi bw'Imana buhebuje bugaragara muri twebwe abizera ni ukuvuga ngo n'inkomezi zayo n'ububasha bwayo bigaragazwa n'inkomezi. Imana si inyabushobozi gusa ariko ubushobozi bwayo ni ubushobozi nyine burahagije burakora. Imana yicaye kugira ngo irabe iri hejuru iraba hasi ibyo tukaba dutangure gukora ariko ishaka gukora ishaka kwishura ishaka ko ubushobozi bwayo butembera muri twebwe ishaka kutugira umugisha. Nategereje gutangara ko inyuma y'iyo filime hari uwasabye ko tutoguma akanya gato dutekanye ntagire umuntu n'umwe avuga. Hanyuma twagumye dutekanye turi imbere y'umwami hanyuma byose ndabishyira imbere y'umwami hanyuma yari umugore w'uwo mupatiri yakukurutse yabivuyemo hanyuma yarahagurutse aravuga ngo mudata Frank ese ingene turi abanyantege nke turi nk'abantu imbere y'imibabaro imbere y'ibibazo byose n'ibindi hanyuma turabona neza yuko twese turi abanyantege nke shaka kuvuga wewe na jewe na twebwe twese ariko mw'iyo filime tubona neza yuko muri Branham yavuga amajambo abereye akavuga ati mwami turazi ingene tugoramye kandi turabanyantege nke ariko turanazi ingene uhambaye kandi uri ushobora byose. Ico rero nico kintu atari gusa ubu kudashobora kwacu iyo tumenye gusa kudashobora kwacu gusa ubwo rero ntidushobora no gufashwa ariko tumenye ukudashobora kwacu hanyuma tukamenya neza ko umwami yavuze ngo mutamfise nta kintu kimwe mushobora gukora Yohana 15:5 ariko mu uwo mwanya nyene turamenya yuko ubushobozi bwiwe bugaragara mu buryo buhebuje mu bizera. Buriya bushobozi nyene bwazuye Yesu Kristo bapfuye buriya bushobozi nyene bwanishije ukuzimu urupfu na Satani bwabyaye ubuzima bushasha. Amen. Ubu rero mu butumwa bwiza bwa Luka igice 6 n'amahirwe n'umugisha uri hano muri Luka 6 nk'uko uwo mugisha nyine uri muri Mateyo 5 n'ubwo buhigwe biruzuzanya uko ari babiri bose mu wese yavuga ibyo mwe mu w'Imana amuhumekeye. Ikintu kinkora ko hano ndabizi niba mwarasomye mugabye hano harimo hano ijambo ngo umwigishwa mbega mbega hano havugwa abigishwa bangahe ninde bazi muri mwebwe barabigishwa bangahe bavugwa hano ndabibabwira neza mu buryo bwumvikana ntibari 12 kandi ntibari 70 ariko bari benshi cyane ego ndabivuga nimuce mundaba mutanyizera ivyo nivyo ndabisomye hano muri 6:17 ngo amanukana nabo ahagarara ahateze ni muri 6:17 kandi hari ishengero ahagarara ahateze kandi ko hari ishengero ryinshi ry'abigishwa biwe. Ubwo rero ntibari abari ku rushi gusa ntibari bamwe abo yari yahamagaye ahantu kanaka kugira ngo bakore igikorwa ariko yariko abwira ishengero ryinshi n'iry'abantu ishengero n'iry'abantu ryamukurikira abantu bari babaye abizera abo bari bahevye byose kugira ngo bakurikire umwami.
S'il n'y avait eu que 12 disciples, iyo habaye abigisha 12 gusa, aho rero natwe twaba twashizwe ku ruhande, ariko ryari igugu, ishengero rinini cyane ry'abigishwa, bari abantu benshi cyane. Rero yagikoze itandukaniro hagati y'ishengero ryinshi ry'abantu hamwe n'umugwi munini w'abigishwa biwe, uko ibyo bintu byose bibiri byose byanditswe hano. Hari ishengero ryinshi ry'abigishwa biwe hamwe n'ishengero ryinshi ry'abantu bavuye i Yudaya hose n'i Yerusalemu, nibibandanya ku murongo wa 17. Bijanye n'abigishwa abo yahindukiriye araraba, yunamurira amaso kuri bo igihe yavuga iby'amahirwe, kandi muca mubona yuko yavuze amahirwe 4, ubuhigwe 4, avuga n'urubanza inshuro 4, byose mu nshuro 4. Amahirwe 4 avuga urubanza na 4, bihagije gusa no kubivuga, abivuga nk'urubanza bya 4. Hano aravuga ku murongo wa 20, yunamurira amaso abigishwa biwe arababwira ati, hahirwa mwebwe aboro, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Ayo ni amahirwe ya mbere. Amahirwe ya kabiri, murongo wa 21, ngo hahirwa mwebwe mushonje none, kuko muzohazwa. Aya ni amahirwe ya kabiri, ngo hahirwa mwebwe murira none, kuko muzotwenga. Aya ni amahirwe ya gatatu. Umurongo wa 23, ngo 22, ngo muzoba mwiriwe, abantu nibabanka bakabaca bakabatuka bakanegura izina ryanyu nk'ari ribi, babahoye umwana w'umuntu. Ngo uyo munsi muze munezerwe, mwiterere hejuru, kuko impera yanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko ba sekuruza babo bagize abavugishwa n'Imana. Hano hariho rero amahirwe 4, ubuhigwe 4, ubwo umwami yavuze kw'iryo shengero rinini ry'abigishwa biwe. Hanyuma igihe ibyo bintu bishitse, ntidukwiye kubifata nk'amenga nakatabonetse, ariko tugerageza kubyakira nk'ibivuye mu kiganza c'Imana, hanyuma tugashimira umwami ku bw'ibyo. Ariko nyene ivyo nivyo dutegerezwa kwiga, ivyo nivyo ntegerezwa kwiga. Misi yose turashema twebwe nk'abana igihe ari ikintu igihe duhawe ikintu turavuga ngo urakoze, ariko igihe ikindi kintu gishitse, gukosorwa gatonyi, aho rero nta muntu n'umwe ashima. Murabizi, misi yose dushima igihe bitumerera neza, igihe hariho impano, amakado, turavuga ngo urakoze. Ariko igihe ibintu rero bishitse bidahura neza na gahunda zacu, ubwo rero biratugora kubikora. Ariko ibyo ni Imana ishaka. Dushimire Imana mu biba byose no kubiba byose, kuko uko niko Imana ibishaka muri Kristo. Mbere nubwo biba bigoye, iyo ni inyigisho ntegerezwa kwiga, kandi niyo twese dutegerezwa kwiga ku bw'ubuntu. Ubu rero hacaza ibyago 4, dore ku murongo wa 24, Luka 4:6, umurongo wa 24. Ariko muzobona ibara mwebwe abatunzi, kuko mwejeje gutunganirwa. Umurongo wa 25, muzobona ibara mwebwe muhaze none, kuko muzosonza. Hano mbega nitwiyumvira ku byesho Yohana 3, umurongo wa 17, ngo uvuga ngo ndatunze ndahaze sishima. Naho nyine niho umwami acaza akavuga ngo ndakugira inama. Ibyesho Yohana 3:18. Hanyuma ibyago bya gatatu, ngo muzobona ibara mwebwe mutwenga none.
ego hariho abantu batwenga neza kandi bahimbagwa. Ikibazo ni icyo kumenya mbega batwenga iki. Ikibazo ni icyo kumenya ngo mbega nimba abikuri no hambere 13 bavuga ko urukundo rw'Imana rutanezererwa byo kugabitanya ariko rukanezererwa iby'ukuri, ubwo rero hariho ukuri kwinshi uko dutegereza kwiyumvirako. Bose barashobora gutwenga igihe umuntu aguye, ariko ubundi agatwenga yuko aguye, rero ngo ntibikomeye cyane. Ategerezwa kuja gufasha uwaguye akamusubiza ku guhagarara kwewe. Hari ibintu bitandukanye mbere no mu bwami bw'Imana. Hanyuma hacavugwa ngo muzobona ibara mwebwe mutwenga none kuko muzoboroga murira. Hanyuma icyago cya kane ngo muzobona ibara aho abantu bose bazobashemagiza kuko ariko ba sekuruza babo bashemagije abigira abavugishwa n'Imana. Nibyo ni amajambo dutegereza gushaka umutima, atari gusa iriya migisha uriya buhigwe bune bwonyine, ariko niwe muvumo nayo wavuze uko ari ine. Ivyo dutegereza kugenzura mbega duhagaze hehe, nimba ari agace ka mbere, nimba turi mu gace ka kabiri, nimba imbega imero yacu mu by'umwemu iri ryari iri hehe. Ibyo ntibifata igihe kinini. Umuntu wese yamurikiwe n'Imana ntizomugora kwisanga ahantu kanaka agasanga ari hagati y'ibintu bibiri, hanyuma akamenya imero yiwe mu buryo bw'umwemu. Ku murongo wa 18 arabogwa ngo kandi na ishengero ryose kandi n'ababazwa n'impwemu zihumanye barakizwa. Umurongo wa 19 kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako kuko ubushobozi bwamuvamwo bukabakiza bose. bose bagizwe imyerezo mu bushobozi bw'Imana barakira. Hanyuma ku murongo wa 20 haravuga ngo yunamuriye amaso abigishwa biwe kuri abo bamukurikira, kuri abo bari bahamagawe ngo basohoke, ku banyeshuri biwe. Ijambo umwigishwa nico kimwe n'ijambo umunyeshuri. Bari benshi bashaka kumugeza, bari bazi byinshi cyane neza gusumba abandi, baza gusa kugira ngo bagire aho bamufatira. Hariho n'abandi abo Imana yari yahinduriye umutima, bashaka kumviriza, bashaka kwiga. Ni ibyo nibo bari bitwararitse, kandi abo nibo yunamuriye amaso nyene. Kuri abo nyene abo no muri kino gihe nibo umwami aramuriye amaso. Murabizi ibyesho Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa 3 haravugwa ibyesho Yohana igice cya mbere umurongo wa 3 ngo hahigwa usoma, hahigwa no bumva amajambo yo kuvugishwa n'Imana bakitondera ibyanditswe muri yo. Umugisha ubuhigwe biba bifatanye mu gihe cyacu n'ibyo. Abantu benshi rero bakabica ku ruhande, ariko nabo bagashaka nyine mu buryo bwabo guhezagirwa, ariko hari gusa inzira imwe, hari ukuri kumwe, hari ubuzima bumwe, kandi ibyo byose ni muri Yesu Kristo umwami wacu. Nk'uko Mendota Branham yabivuze, ikimenyamenya ko umuntu mu by'ukuri arongorwa na mwemu w'Imana ko biba biri mu kuba ko yizera akakira uguhishurigwa kw'amasezerano hamwe n'ijambo ryo mu gihe byagenewe. Ibisigaye nabyo bice ku ruhande y'Imana. Murabizi hano n'aya mahigwe mbere no mu murongo umwe havugwa imigisha ibiri. Haravugwa ngo
hiriwe mwebwe murira ubu hanyuma nous devons nous réjouir et exulter. dutegereza kunezerwa tugahimbagwa abo nyene barira bategereza guhimbazwa bakanezerwa. Les deux ont leur place. ivyo byose bibiri bifise ikibanza cabyo. hariho ibintu Des pleurs, bituma haza amarira parfois même hanyuma rimwe na rimwe pleurnicher. bigatuma umuntu arira cyane, ariko hariho n'ibindi bituma muri twebwe tugira umunezero udashobora kuvugwa, une exaltation. uguhimbaza, ugutazigwa. Chacun à sa place. byose kimwe cyose, ikintu cyose gifite umwanya wacu, ntidushobora guhitamo, ariko Imana irakora ku buryo bw'uko bishika Comme il le faut. Car nous ne savons pas nous-mêmes bigashika nk'uko bikwiye, kuko ubwacu nous devons nous comporter dans le ntituzi royaume ingene de Dieu. dukwiye kwitwara mu bwami bw'Imana, ariko umwami araturongora, Nous guide araturongora mu buryo que nous puissions dushobora expérimenter ce que nous avons lu kugira umwimenyerezo ibyo twasomye mu banyefeso igice ca mbere. ni kuvuga ngo ubu bushobozi bwayo buhebuje bwayo bushobore kugaragarira muri twebwe nk'uko bwagaragaye muri Kristo, kandi ubwo nibwo bushobozi nyene bwose bw'Imana. si ubushobozi buke bw'Imana bwagaragaye, ahubwo ni ubushobozi bwose bw'Imana nibwo bwagaragaye, kandi ubushobozi bw'ukuzimu bwarasanganywe. Yesu yasohotse ari wanesheje kandi yazutse mu bapfuye ku munsi wa gatatu. niyumviriye ubwanje ejo ku mugoroba, ndavuga ati mu nyuma mu gutaha mu rugo, ndavuga ati mana yanje, dufise ijambo ry'ubushobozi ry'ibihe byose, kandi twagenewe kuba abahungu n'abakobwa b'Imana. ariko rimwe na rimwe tuba dukubititse nk'aho atacu tumaze ku mbere y'Imana n'abantu. mbega niki gikwiye gushika kuri twebwe mwino minsi? turizera ko Imana muri Kristo, kandi turizera ko Kristo Adamu wa kabiri, Imana muri Kristo, ko Imana yatunganije byose. ibintu byose byari byagoye bigwa biciye mu kononekara kwa Adamu wa mbere, byose byaragarukanywe ku bwawe no ku bwanje biciye mu kumvira kwa Adamu wa kabiri. ikibi cyaratunganijwe, kandi ubufatanye hamwe n'Imana bwaragarukanywe, bisa ko Imana yatugarukanye muri iyo mero. kandi haza ikibazo, nimba twogira ukwizera n'intege zo gukorera mu kwizera. murabeze twumvise havugwa isoni, kandi ko dusobanura ubutumwa ubwo twatanguye wa Mungu heruka canke ariko kwa gatandatu, ariko ko biri kose hari muri weekend. hari Amenda Tabunam akavuga ibijanye n'ibyo, akavuga ngo ni nk'umugozi utukura. Le Seigneur lui-même a porté l'opprobre et tous ses prophètes et tout son peuple. umwami wese, umwami n'abigishwa bose, nta n'umwe yabonekana neza, kandi Imana yabikoze uko kugira ngo Imana yonyine ibe ariyo yubahwa, ntihagire uwundi. hanyuma turasoma kuri Mose mu Baheburayo yuko yabonye yuko gusuzuguranwa na Kristo, yibonye ko ari ubutunzi bukomeye gusumba kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo n'ibindi n'ibindi. kumbure no mu icyo gihe yarabona Kristo imbere y'amaso yiwe, akabona n'impembo azohabwa n'abazohabwa impembo bazoba bizigirwa mu buzima bwabo, arabizigirwa kuri Kristo mw'inosi. kumbure turabona yuko byose yarabisuzuguye, kandi nawe arasuzugurika. dutera umugongo isi nayo idutera umugongo. turashobora kubimenya neza, nuko bimeze. icyo unkoreye nicyo ndagukorera. ariko hano dufise ibyo dukorana n'umwami. ingingo yacu yabaye ingingo yiwe, kuko yaduhisemo. nicyo gituma dutegereza kumuhitamo. yaraduhamagariye gusohoka, nicyo gituma twamwambaje, yaratuvugishije kugira ngo dushobore kumuvugisha. murahiriwe mwebwe rero ubu nimba mufise inyota, kuko muzohaga. ego hari ubwiza buhambaye buturindiriye. se gusa
ubweza se imigisha yose iyo dufise hano ku isi n'imyemerere yose Imana iduha, ariko ibyo byose ni akantu gato ku bintu bihambaye bikomeye ibyo Imana yaduteguriye, ibyo yateguriye abiwe mu bweza. Ibyo bishobora kuba aryo sengesho ryacu, ntitube gusa abantu bikorera isoni gusa, ariko birakwiye yuko ubushobozi butagira bugaragara bw'Imana n'inkombe z'Imana bigaragara. Aho rero isoni ziba zoroshe kwikorera, mwese murashobora kubitahura, kandi Imana izodufasha nta nkeka kubw'ubuntu. Murahiriwe. Umwami yashize yunamuriye amaso yewe araba ishengero ryiwe n'iry'abigishwa. Uyu munsi turashobora kugira umugabane mu iryo shengero ry'abigishwa. Uyu munsi yetegereza wewe no kuri jewe. Uyu munsi arakureka nanje arandeka ngo numve imigisha yiwe. Uyu munsi dutegerezwa kwemera ibyo avuga. Mbega nta wundi murongo? Ego nivyo niyo nyene, ariko tuzosoma ikindi gihe, igihe cyaheze. Imana ishoboye kuduhezagire twese kubw'ubuntu. Amen.